twebwe nk'abarundi turacinja turagiriza u Rwanda ko rwamye rusotora Burundi kuva Burundi bwikukira kuva muri 59 nibo baje kwigisha abarundi kwica, nibo baje kwigisha abarundi kwiremamwe ibice. Abarundi kuva ku ntwaro ya cami twamye turi umugabo umwe, twamye dukurikira umuntu umwe. Mugabo umunsi habayo presence y'umunyarwanda muri 59 intoxique, ifu ajota ko kana umunyarwanda intoxique, niho mwabonye vyakurikiye les années 69 72 kuva 72 gushika 86 kuvaho ivyabaye 93. Ugiye kuraba uko observa ivyabaye vyose igihe habaye ama manifestation mu Burundi, u Rwanda rwamye ruri imbere muri ivyo bintu. Turababazwa ingene igihugu cy'u Rwanda gishobora gutera ikabarore kikadutera, abantu bagapfa bazira ubusa, tukababazwa n'abantu bapfuye mu Cibitoke kwatewe n'u Rwanda Gatumba. U Rwanda rukaza rugatora abajene bacu bakaja kubatoza ivya gisirikare kugira bagaruke kurasa Burundi. Redi tabara tutabeshanye n'abarundi. Kagame bumva ko Kagame hari kinazoba, bumva ko Kagame hariho igihugu azoba hacu Burundi biciye hesera mu kirere, mu kuzimu, mu mazi, nibishoboka. Mu Kirundi baravuga ngo umunezero w'urume. Urume n'amazi aboneka mu gitondo, hanyuma haciye umwanya akazuba katse yamaze kuyarondera ukayabura ku bwatsi. Ababaye mu Burundi urume murazi ico arico. Burya nta kintu kibabaje ngo congere no mu Kinyarwanda n'urume. Ego mwana hahoye. Ngize iminsi ndiko ndasoma abantu bavyina ngo les sanctions zahagaze, bapiblia baryohewe. Bisigura yuko les sanctions ubwa mbere zikivugwa zari zifise rights, zari zifise ukuri. Kubona ujya mutama umunyamerika yari yagaragaje ko boze hagarika, waronye ko abantu baryohewe, babandi nyene bama bakoreshwa ibikoresho, ko bace baja ku mbuga ngurukana bumenyi barandika ko buryohewe. Ikinyamakuru igihe kirandika yuko les sanctions zahagaze, mais politiquement canke stratégiquement mu bintu bijanye na rangaje, iyo uryohewe ko les sanctions zahagaze nuko buzi kwizo sanctions ico zari zafatiwe ari ukuri. No kuvuga abajya bose banditse ngo les sanctions zahari zahagaze bari bazi neza cyane ko les sanctions zategezwa gukora kandi ko zitashaka guhotora me kwari ukuri. Ariko uno musi urabona bose imbuga ngurukana bumenyi bazihagaritse kubera ko les États-Unis bamenye ukuri, kandi no kugira bafatira ibihano bajya abantu bane nuko hari impamvu barazi ko bafise ico barondera hariya. Rero ndashimiye cyane Patriote n'ukuri n'uyu Jamie, nariko ndabakurikirana amajambo mwavuze. Haro nundi yari yavuze n'ukuri, ego mwavuze neza ntaco nohindura ko, ariko twebwe nk'abarundi turacinja turagiriza u Rwanda ko rwamye rusotora Burundi kuva Burundi bwikukira kuva muri 59 nibo baje kwigisha abarundi kwica, nibo baje kwigisha abarundi kwiremamwe ibice. Abarundi kuva ku ntwaro ya cami twamye turi umugabo umwe, twamye dukurikira umuntu umwe. Mugabo umunsi habayo presence y'umunyarwanda muri 59 intoxique, ifu ajota ko kana umunyarwanda intoxique, niho mwabonye vyakurikiye les années 69 72 kuva 72 gushika 86 kuvaho ivyabaye 93. Ugiye kuraba uko observa ivyabaye vyose igihe habaye ama manifestation mu Burundi, u Rwanda rwamye ruri imbere muri ivyo bintu. Turababazwa ingene igihugu cy'u Rwanda gishobora gutera ikabarore kikadutera, abantu bagapfa bazira ubusa, tukababazwa n'abantu bapfuye mu Cibitoke kwatewe n'u Rwanda Gatumba. U Rwanda rukaza rugatora abajene bacu bakaja kubatoza ivya gisirikare kugira bagaruke kurasa Burundi. Redi tabara tutabeshanye n'abarundi. Kagame bumva ko Kagame hari kinazoba, bumva ko Kagame hariho igihugu azoba hacu Burundi biciye hesera mu kirere, mu kuzimu, mu mazi, nibishoboka. Igihugu cy'u Burundi carashikiriye bene cyo. Turababazwa cyane no kubona ne training ziko zirabera muri Uganda zo gusambura Uganda. Rindi ravuga mugiye kubibona hari abanyarwanda, donc hari ikibazo dufise muri kano karere. Nushobora kumbwira ingene abantu
bariko baramenasa Museveni ko abaho ubwene gihugu kandi avuga ati mwebwe muri intox mushaka gutera igihugu mushaka gukora amarorerwa. Museveni yaranse abaho ubwene gihugu. Ico ni ikintu mwokwe kurabaza tuzogire space ku bibazo bishobora gushikira Uganda après intambara ya Congo. Uki ya Congo yo yahagaze nkuko Trump yabivuze ati intambara ya Congo nayirangije, twese turavyumva ko yarangiye, ariko u Rwanda ni igihugu gitwawe n'abantu batugoye cyane kubana kubana baratugoye gose. Nivyumvikana ingene habaho imishikirano yo guhagarika intambara, ukumva ko ukwiye kubandanya u Rwanda, ushora abana, ufata abana bavuye ku ishuri ukabashitwara muri training ya desomen bakaza kugwana n'ibihuna bya Tshisekedi, Ageri, abantu bavuye za Jamaica, abantu bavuye muri formation za Afghanistan, bavuze bati twe turatasha kugwana igihugu cacu, ugaca ufata umwana avuye ku ishuri. Iyo ni crime contre l'humanité. Nico gituma ngize mvuga ni iyo CPI ntibaho n'igikanganyoni. CPI yaba yakora yaterezwa kuza kwicara Igoma igaca imanza, kuko bijya bintu ntibibaho. Ntushobora kumara 30 wica abantu